Muri aya makuru muraza kumvirizamwo amazina y'ibihangange ndetse n'abagabo bakomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi no mu gisata cy'umutekano. Akarorero muraza kumvamwo izina nka Emmanuel Sinzohagera, uyu akaba ari umukuru w'inama nkenguzamateka. Muraza kumvamwo Sylvestre Ndayizeye, uyu yabaye umukuru w'imihari ikomoka kuri CNDD-FDD, akaba kandi yaranajejwe iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Muraza kumvamwo General de Brigade Dominique Nyamugaruka yarongoye ikambi icungera umukuru w'igihugu, ndetse na Colonel Noel Banyiyenzako, uyu nawe yarajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu ndetse no makamba acungera umukuru w'igihugu, n'abandi benshi mu bategetsi bari mu mabanga muri uyu munsi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaho mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka hanini ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, ubudandaji ndetse n'igisata mpuzamakungu. Ni mu gihe hari inkuru twabagejeje ko y'abategetsi b'u Burundi bavugwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Ubu rero tugiye kugaruka ku migenderanire idasanzwe ya sosiyete Pona Pharmaceuticals n'abategetsi bo hejuru mu Burundi. Nkuko twabigarutse ko mu nkuru ya mbere ijanye n'abategetsi b'u Burundi bakekwa ko boba badandaza ibiyayuramutwe bikomeye cyane ku mirwi y'iterabwoba muri Somalia n'ahandi, twarababwiye ishirahamwe rikora imiti Pona Pharmaceuticals rikekwa ko ari ryo abo bategetsi bakoresheje mu kunyegeza urwo rudandaza. Uyu mwanya rero tugiye kubabwira ibintu bitangaje mu iyugururwa rya Pona, ibijanye na ephedrine muri Pona be n'imigenderanire ya Pona n'abategetsi bo hejuru cyane. Reka dutangurire ku matohoza ya mbere y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru twakuye mw'ibanga mu buyobozi bujejwe farumasi, imiti na za laboratoire mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atumenyesha ko iki kibazo kijanye n'injira rya produit bita ephedrine cyatanguye kuvugwa cyane mu mwaka w'ibihumbi 2018. Muri ico gihe hoba haranafatiwe muri Tanzania ibiro bitari bike vya ephedrine yari igenewe u Burundi, bituma amakungu atangura kubaza ibiro bingana gutyo ico biza gukora mu Burundi. Ibiro vy'umukuru w'igihugu rero bifatanije n'iperereza vyarakoze amatohoza ajanye n'ico kibazo. Isoko ryacu muri ubwo buyobozi ryatubwiye ko naho bitavuzwe, uwahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana n'umuyobozi ajejwe ico gisata Emmanuel bamenyekanye bagiye gusamba mu iperereza gusigura ibijanye n'ingene ubushikiranganje bwemeye ko ephedrine yinjira ari nyinshi ku izina ry'uruganda rutari bwabeho. Ephedrine Murantunge Tade Ndikumana yashaka kubita kuri Emmanuel bamenyekanye n'abahanuzi biwe, mu gihe bamenyekanye we yerekanye ko bari baramwatse ubushobozi bwose bujanye no kwemera ivyo kurangura imiti hanze importation, kandi ko atanashobora kugenzura uruganda rutari bwubakwe. Hano rero ikibazo ca mbere cadutse cyari kijanye n'impamvu umushikiranganje Tade Ndikumana yafashe ingingo ko wenyene ubwiwe ari we azohora atanga uruhusha rwo kurangura imiti hanze, ico gikorwa akacaka abahinga bakijejwe. Ikibazo ca kabiri ni impamvu kuva yihaye ubwo bubasha haciye hinjira mu gihugu ephedrine irenze akayirekurira uruganda rutarabaho, akongera kandi ntakurikire ico iyo ephedrine igiye gukoreshwa, kandi azi neza ko iyo idakoreshejwe imiti ijanwa kudandazwa mu biyayuramutwe bikaze cyane mu isi. Ni mugihe kandi muri departement iraba ivy'amafarumasi kino kibazo cyarabateye ubwoba na rirya abatari bake bagiye gusama mu iperereza. Ukuntu rero ikibazo cyakurikiranwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatumye benshi batangura kwibaza ko iminsi ya Tade Ndikumana mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yari isigaye iharuye. Muri departement iraba amafarumasi ntibamenye uko ikibazo cyavuye kirangira, bagiye gutangara mu mwaka w'ibihumbi 2019 babonye umukuru w'igihugu w'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza ariwe agiye kugura icese Pona Pharmaceuticals, gutyo Pona iratangura gukora icese nk'ishiramwe ry'akarorero mu Burundi. Isoko ryacu kandi muri iyo departement rikavuga ko uyu munsi atakintu na kimwe ico gihe atakintu na kimwe bari bafise kijanye n'ivyo bintu vy'irangurwa rya ephedrine mu Burundi, ngo nibaze uko vyo bigenda. Ngo cagumye ari ikibazo c'ibanga c'umushikiranganje Tade Ndikumana. Babajijwe kandi impamvu bavuga ko ico gihe harinjiye ephedrine irenze urugero, nta nyishu twashoboye kuronka itomoye. Gusa isoko ryacu ryatubwiye ko ubundi ibintu bitunganijwe
igihugu cyose gifise urugero rwa efederine cemewe mu vy'ubutunzi, urwo rugero rukajanya n'igitigiri c'abanyagihugu mu gihugu kimwe kimwe cose. Iyo urwo rugero rero batanguye kururenga cane, igisata cawe ntigicunga ibiyayuramutwe gica gitangura kubaza no gukurikirana ico efederine iriko irakoreshwa mu gutinya ko yohava ijanwa mu mirwi y'iterabwoba. Nemuge kandi umwe mu babashije gushinga inaye yiwe tutari butanga umwidondoro wiwe ngaha, akavuga ko Uburundi bushobora kuba bwararanguye efederine irenga incuro 1000 urugero rw'ikenewe mu gihugu. Igitangaje rero nuko iyirenga kitaboneka iyo yoba yacija imaze kwinjira mu Burundi. Ivyo biharuro ntavyo dushobora kwemeza ko ari vyo, turacabitohoza kuko tuzobaha ukuri mu nkuru izakurikira. Efederine rero muri Pona Pharmaceuticals, twaragerageje kubaza amasoko yacu muri Pona Pharmaceuticals, harimwo mbere nayegereye cyane umuyobozi mukuru w'urwo ruganda. Abo twaganiriye bose bakavuga ko badashobora kumenya ibijanye n'ingene amaproduit warangurwa hanze. Benshi batangaje ko amakuru adatembera cyane mw'ishiramwe Pona, umuntu wese amenya ibijanye n'igisata rimwe gusa. Umukozi wa Pona ntarekure kwinjira mu gisata adakoreramwo. Kandi ngo banabwiye abakozi ko hariho amabanga azwi n'abanyamahanga b'abanyakenya bakorera n'ayandi azwi na ba sebuja babo gusa. Abakozi rero bagatangaza ko umuyobozi mukuru hariho amabanga ya Pona atazi na gatoyi. Ko rero efederine bayikoresha mu miti bakorera muri Pona, ico naco abakozi baho baracemeye, cyane cyane umuti witwa Ponacof, niwo ngo wobujamwo agafuka efederine. Ico bisangije mbere muri Pona nuko efederine yabo bayishira mu binini, nta kirenga ngaha abakozi bazi. Ni mu gisoko ryo mwiperereza ryo ryari ryatangaje ko Moise Joseph Mboya Nyamute yabajijwe mwiperereza harimo ikibazo ca efederine batakoresheje iyo yagiye. Nkuko twababwiye mu nkuru iheruka, umurwizatunga akaba n'umunyepolitiki w'umunyakenya we yisiguye ko ibintu byose biva muri Pona Pharmaceuticals byadandazwa na Prosper Hakizimana batazira gisigarimwo niyo efederine yikekwa ko yagurishijwe mu mirwi y'iterabwoba muri Somalia. Aho rero niho havuye ifatwa rya Prosper Hakizimana batazira gisiga, mu gihe we yari yigize nk'inakorwako. Umuntu wese yumvise ivyo Pona ikekwa ko ashoka yibaza impamvu inzego zihambaye z'igihugu zashimye kunuma ku bibazo bibazwa n'urwego rwa ONU rujejwe kurwanya ivyayuramutwe. Bamwe bati ubwo Pona Pharmaceuticals yari ishiramwe risanzwe. Ubwo Pona ni ishiramwe ryigenga nk'ayandi yose canke leta irayifisemwo izindi nyungu zidasanzwe. Inyishu zimwe muri ivyo bibazo zishobora kuboneka umuntu yihweje abari bagize inama shingwantwaro Conseil d'administration y'iryo shirahamwe. Uretse abarwizatunga babiri barishinze Joseph Mboya Nyamute na Prosper Hakizimana batazira gisiga, abandi bari mu nama nshingwantwaro bari abategetsi bari begereye umukuru w'igihugu muri ico gihe. Nyandiko twahawe n'umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'inama nkenguzamateka zerekana ko abakurikira nk'abagize Conseil d'administration ya Pona Pharmaceuticals barimwo Emmanuel Sinzohagera nk'uko natanguye mbivuga muri ano makuru. Uyu Emmanuel Sinzohagera yari umunyamabanga wa Murantunge, yarazwi cyane akongera akaba n'umukuru w'inama nkenguzamateka, kuko mu mwaka w'2019 aho Pona Pharmaceuticals yugururwa, Emmanuel Sinzohagera yari umunyamabanga wa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, secrétaire national ajejwe inyubako n'iterambere, kandi akaba yarafatwa nk'ubucungira umukuru w'igihugu ingena amafaranga ya CNDD-FDD akoreshwa. Ikirengeye ivyo, Emmanuel Sinzohagera kandi yamye afatwa nk'ubujejwe gukurikirana amatungo ya Perezida Pierre Nkurunziza. Kubw'ivyo rero hariho abibaza ko no muri Pona Pharmaceuticals Emmanuel Sinzohagera yoba yariyo mu gishingo c'umukuru w'igihugu. Uwa kabiri aza ni Sylvestre Ndayizeye. Uyu nawe yabayeho umukuru w'imihari ikomoka kuri CNDD-FDD, akaba ari nawe yarajejwe iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Kuva agenywe mu kibanza cy'umukuru w'imihari ikomoka ku mugambwe uri ku butegetsi, Sylvestre Ndayizeye yafashwe nk'umugaba mukuru w'imbonerakure ku ntwaro iheze. Imbonerakure zasa nizegukira umukuru w'igihugu ku buryo umugaba wazo yaba afitaniye imigenderanire ikomeye n'umukuru w'igihugu. Uwa gatatu nk'uko nabigarutse ko ni General de Brigade Dominique Nyamugaruka. Uyu nawe yarongoye ikambi icungera umukuru w'igihugu BSPI. Dominique Nyamugaruka yari ukuboko, ijisho n'inkinzo y'umukuru w'igihugu. Muri kino gihe
ndetse muri iyo myaka w'ibihumbi 2021 amakuru yagiye ahabona ko Perezida Ndayishimiye yaguma amubwira amajanja vyo kumusubiriza, ariko nyamugarukaho ngo akaba yari akadasohoka k'umukuru w'igihugu. Uyundi yaje muri Colonel Noel Banyiyenzako, uyu nawe yaraje guperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu ndetse no mu ikambi icungera umukuru w'igihugu. Uyu nawe ngazi amabanga menshi cyane y'ivyaha vy'agahomberamunwa yakozwe hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2020. Amakuru ahari akavuga ko Noel Banyiyenzako yari mu bantu bane bakorana buri ndwi muri iyo myaka bagafata ingingo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategerezwa gufatwa n'ivyo baheza bakagirirwa. Uyu Noel Banyiyenzako kandi bikanavuga ko yakorana cyane na Joseph Ndabirinde n'uwitwa Claude Matwi bakoze amarorerwa muri iyo myaka. Banyiyenzako yari mu bizigirwa badasanzwe mukuru w'igihugu. Amatwe yadusumiye muri iyo myaka akavuga ko yari yaratumwe gukurikirana ibikorwa vya Gisiga imbere y'uko acafatwa agarutse Burundi. Abagabo bane rero ngo hageze ibikorwa vya conseil d'administration bari bafise abandi bo bagenye baheza bakabaserukira muri ivyo bikorwa. Aba bantu bane bose bahuriye ku migenderanire idasanzwe bari bafitaniye n'umukuru w'igihugu yuguriye Pona Pharmaceuticals ku igenekerezo ya 26 Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2019. Nguravye amabanga bajejwe Womengo Pona yari ifise icipfana n'inzego z'umutekano kandi ryitwa ishiramwe ryigenga ry'ubudandaji. Ivyo kandi ngo bigashobora gusigura inyifato zitangaje z'umushikiranganje Tade Ndikumana ku kibazo ca Pona Pharmaceuticals. Ngo bigashobora kandi gusigura impamvu Munyakenya Joseph Mboya Nyamute yategerezwa kuburabuzwa gushika akiyomora muri Pona Pharmaceuticals. Ibi kandi ngo navyo bisigura ububasha budasanzwe bwahawe umurwizatunga Prosper Hakizimana batazira Gisiga ku buryo yiyunguruza mu modoka ifise imparati y'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania kugira azariyunguruza adasakwa. Ivyo ajanye mu modoka kumbure ibikekwa kuri Pona ngo bishobora kuba vyari bizwi n'inzego zihambaye z'igihugu, kuko nubundi uko vyagenze agifatwa ngo biramendabe. Gusa benshi bari batangaye ingene vyanashitse ngo yinjira umunyororo. Uyo ni umurwizatunga Prosper Hakizimana batazira Gisiga, kuko inyuma y'igihe gito afashwe we yasohotse ibohero rya Rumonge aridegembya. Urupapuro rumusora vy'agateganyo rwavuga ko yagirizwa kudandaza ibiyoramutwe, akaba yaratangishijwe amadolari ibihumbi 400 bisi miliyoni 788 ibihumbi 640 z'amarundi ku giciro ca leta nk'ingwate y'umwidegemvyo wiwe. Uyu Prosper Hakizimana n'umunyakenya Joseph Mboya Nyamute binjiye ibohero rikuru rya Rumonge ku igenekerezo y'icenda ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021. Inyuma y'indwi hafi zitatu bari bamaze mu busho bw'iperereza. Bose uko ari babiri bagirizwa ko bari batanguje ishiramwe ryo gukora imiti Pona Pharmaceuticals mu ntumbero yo gukora urudandaza rw'ibiyayuramutwe bakura muri ephedrine. Igitangaje rero nuko ico gihe umushikiranganje Tade Ndikumana yabahaye uruhushya rwo kwinjiza ephedrine y'umurengera kandi hanakurikirana ico ikoreshwa atigeze akurikiranwa mu butungane. Ikindi cyari gitangaje kuri iryo shiramwe Pona Pharmaceuticals wa Joseph Mboya Nyamute yahavuye aryirukanwamo muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2020. Shiramwe Gisigana Emmanuel Sinzohagera. Iri shirahamwe ryuguruwe na Perezida Nkurunziza muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2019. Inama nshingwantwaro yaryo igizwe na Basomambike ba Nkurunziza. Emmanuel Sinzohagera yarajejwe amatungo ya Perezida Nkurunziza. Colonel Dominique Nyamugaruka yatwara ikambi yacunga Perezida Nkurunziza. Noel Banyiyenzako yatwara iperereza ku kirimba ca Perezida Nkurunziza ndetse na Sylvestre Ndayizeye umugaba mukuru w'imbonerakure. Abo bose nta numwe yigeze abazwa ivy'urwo rudandazwa. Joseph Mboya Nyamute yagirije Gisiga ko ari we yatwara hanze ivyo biyoramutwe ko we atavyo yarazi. None Gisiga niwe yari karidegembya mu gihe Joseph Nyamute we yarakiye mu munyororo. Ubundi bikavuga ko Gisiga yahorana ubutegetsi butagira uko bungana, akagendera mu modoka ifise imparati y'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania ku buryo yarengana imbibe atakimukomakoma. Impusha yahawe rero na Tade Ndikumana nazo ntizari zisanzwe kuko yafashwe kugira ngo leta y'u Burundi iho yahuye amakungu yari karabaza ivyo ubumara bwa ephedrine bwinjiye mu Burundi kumurengera bwahereje. Bigitangazwa ubwa mbere benshi bavyise ibinyoma, gusa ku rupapuro rwasohowe byavuzwe ko Gisiga yari karagirizwa kudandaza ibiyoramutwe. Bamwe bati umusuma w'igitoke kubera inzara canke umunywanyi wa seneri kuko mwikeka gusa bazoborera mu mvuto. Nayo umudandaza akomeye w'urumogi
umusuma amatungo ya leta n'umwicanyi bazoninahazwa ngo udafise amamiliyoni yo gutanga nk'ingwate akaba atazwi bukuru ngo aracagowe mu gihugu. Ngabe rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafite kugira ngo utojikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje baba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV muhezagirwe.